iradiyo ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu kirundi Rwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutumvira kuri FM 104.3 muri kumwe nanje Frederic Nkulikije. Mu Burundi hasigaye imisi mike cyane ngo ingingo ibuza tagisi moto bita tuk-tuk n'amakinga mu bice bimwe ibisara ca Bujumbura itangwe gushirwa mu ngiro. Muba abana ndabigisha ndayakuye muri mwuga wiwanje nk'ubu ndimo ndarabasemo n'ingene bagiye kuzosura kuja kwishura yabana iforome ntahane ndagipagasa bari muri uyu mwuga nyene ndimo ndakora mwaka kazi kiwanje nyene ka tagisi vero. Uyo numwe mu bakoresha amatagisi moto mu Burundi. Mu Rwanda ubuyobozi bw'idini ya Islam bwatangaje ko bugiye kubahiriza ingingo ihagarika umuco wo guhamagarira abayisilamu gusenga uzwi nka Adama mu misigiti yose mu gihugu hifashishijwe megafone. Muri Mali leta yahagaritse ibitangazamakuru bibiri vyo mu Bufaransa vyo ni RFI Radio France Internationale na Television France 4. Muri Honduras sentare yemeje ko wari umukuru w'igihugu Juan Orlando Hernandez ashikirizwa ubucamanza bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Ni radio ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Mali leta yahagaritse ibitangazamakuru bibiri vyo mu Bufaransa RFI Radio France Internationale na Television France 24 idonido kuri inkuru Thomas Kamerindi. Abaturage bo muri Mali bakurikira cyane RFI na France 24 mu itangazo yashikirije ibigo ntaramakuru n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye. Umuvugizi wa guverinoma ya Mali Colonel Abdoulaye Mayiga avuga ko RFI na France 24 bizira amakuru y'ibinyoma byatangaje kuwa mbere no kuwa kabiri w'iki cyumweru. Ibi leta ya Mali yita ibinyoma na amakuru ya komiseri mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu Michelle Bachelet n'umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch yemeza ko imitwe irwanya leta ya Mali igisirikare cya Mali gifatanyije n'umutwe w'abacanshuro Wagner w'Abarusiya bica abaturage b'inzirakarengane benshi. RFI na France 24 byayavuzeho cyane ndetse biha n'ijambo bihagije bamwe mu baturage bemeza ko barokotse ubwo bwicanyi. Guverinoma ya Mali yamaganiye kure ibi birego bireba ibyo yise intwari FAMA Forces Armées Maliennes no kuvuga ingabo z'igihugu. Yabujije kandi amaradiyo, amateleviziyo n'ibindi bitangazamakuru byose byo muri Mali nabyo gutangaza amakuru ya RFI na France 24. Itangazo Colonel Mayiga yatanze rigereranya RFI na France 24 na radio RTLM yo mu Rwanda yavuzweho kugira uruhare runini muri genocide yakorewe abatutsi mu 1994. RFI na France 24 byombi ni ibigo by'itangazamakuru bya leta y'u Bufaransa byatangaje ko bibabajwe cyane n'icyemezo cya guverinoma ya Mali. Urakoze Thomas. Muri Nigeri aba jihadiste bateye bisi y'ingenzi n'ikamyo yica abantu 21 mu manuko w'igihugu n'inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Ibi bitero byombi byabereye ahitwa Tilaberi hafi y'umupaka n'igihugu cya Burkina Faso. Abajihadiste bishe muri bisi abagenzi 19 barimo abapolisi babiri bica n'abandi baturage babiri mu ikamyo yari itwaye imboga n'imbuto barangije bisi na kamyo barazitwika. Igitero cyo kuri bisi cyakomerekeje kandi cyane abantu 5 naho abandi bagenzi 7 abagore 4 n'abagabo 3 barokotse babanje kurirwa irengero nyuma baza kuboneka. Mu kwezi kwa 10 gushize nabwo abajihadiste bateye mu karere ka Tilaberi bica abapolisi 3. Tilaberi ni igice kinini cyane gifite ubuso bwa kilometero kare 100,000. Kiraho bita ku mipaka 3 hagati ya Niger, Burkina Faso na Mali. Kuva mu 2017 ibi bihugu bitatu bihahanganye n'amashami ya Al-Qaeda n'umutwe wa leta ya Kisilamu.
tugushime kandi Toma perezida wa leta z'ubumwe za Amerika Joe Biden ejo ku munsi wa gatanu azovugana na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping azovugana ku ntambara yo muri Ukraine. Thomas Cameron mu itangazo yashyize ahagaragara uyu munsi umuvugizi wa perezida Biden Jen Psaki yavuze ko iyi nama iri mu rwego rwo kwihatira gukomeza gufungura amarembo y'ibiganiro. Koko rero leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubushinwa bafitanye amakimbirane akomeye cyane ku ntambara y'Uburusiya muri Ukraine. Amerika irakora ibyishoboye byose kugira ngo Ubushinwa budafasha Uburusiya kandi ikabushinja ko nabwo bwamamaza ibinyoma by'Uburusiya. Uburusiya bwaba bwarasabye Ubushinwa inkunga ya gisirikare n'imari, ariko Uburusiya bwahakanye aya makuru. Naho ku by'Amerika yita ibinyoma, Uburusiya buvuga ko leta zunze ubumwe za Amerika ifite ibigo by'ubushakashatsi bw'intwaro z'ubumara muri Ukraine. Ubushinwa nabwo bwarabyamamaje ngo igisirikare cy'Uburusiya cyatahuye ibyo bigo by'ibanga. Ikiganiro cy'aba perezida Biden na Xi kizaba gikurikiye inama ndende yamaze amasaha 7 ku wa mbere ushize i Roma mu Butaliyani hagati y'umujyanama wa perezida Biden mu by'umutekano Jake Sullivan n'umujyanama mukuru w'urwego rw'ububanyi n'amahanga rw'Ubushinwa Yang Jiechi. Ibigo ntaramakuru AP cyo muri Amerika na Reuters cyo mu Bwongereza byemeza ko Sullivan yabwiye Jiechi ko Ubushinwa buramutse buteye inkunga Uburusiya mu ntambara yabwo muri Ukraine bwahura n'ingaruka zikomeye. Urakoze Toma. Muri Honduras sentare yemeje ko wahoze ari umukuru w'igihugu Juan Orlando Hernandez ashikirizwa ubucamanza bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Idonido y'inkuru Toma Cameron. Juan Orlando Hernandez yabaye perezida wa Honduras imyaka 8 kuva mu kwa mbere 2014 kugera mu kwa mbere 2022. Leta zunze ubumwe za Amerika imurega ko igihe yarakiri ku butegetsi yaba yaragize uruhare rukomeye mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge byavaga muri Amerika y'Epfo mu gihugu cye Honduras no mu bindi bihugu nka Colombia na Venezuela, maze bikinjira muri leta zunze ubumwe za Amerika rwihishwa. We avuga ko ari umwere. Mu kwezi gushize nibwo Amerika yasabye ku mugaragaro guverinoma ya Honduras kumuta muri yombi no kumwohereza kuburanira muri leta zunze ubumwe za Amerika. Polisi ya Honduras koko yaramufashe iramufunga. Urukiko rw'ikirenga rwa Honduras rwamuburanishije kuri iki cyifuzo cya leta zunze ubumwe za Amerika, none rwatanze umwanzuro warwo uyu munsi. Hernandez ashobora kujurira. Mu 2019 urukiko rw'i New York hano muri leta zunze ubumwe za Amerika rwaciriye urubanza murumuna we witwa Juan Antonio Hernandez rumuhamya ibyaha byo gucuruza ibiyobyabwenge n'intwaro z'amagendu, rumukatira gufungwa burundu. Juan Orlando Hernandez wari ukiri perezida wa Honduras icyo gihe yaravuzwe cyane muri uru rubanza nk'umufatanyabyaha. Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Turamushimiye mugenzi wacu Thomas Cameron yadushikije. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook no ku kibanza cacu ca internet kuri www.radio yacu voa.com. Mu kanya amakuru yo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Tuyatangwe mu Burundi rero hasigaye iminsi mike cyane ngo ingingo ibuza tagisi moto bita tuk-tuk n'amakinga itangure gushirwa mu ngiro. Mugenzi wacu Thierry Ndashimiye aratubwira ingorane abahora bakoresha ubwo buryo bwo kwiyunguruza bafise imbere y'igihe ntarengwa ko gitekanijwe. Mu gufata ingingo yo kubuza ibyo byuma gushika mu gice kinini c'igisagara ca Bujumbura, ubushikiranganje bujejwe umutekano bwavuga ko ari ingingo yo kurinda umutekano w'abakoresha amabarabara bose. Mu ndwi heze kandi mu nama yahuje abajeje intwaro n'umutekano muri meri ya Bujumbura, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca yagabishije abashobora gutegura kwiyamiriza iyi ngingo yo kubuza ibi byuma gushika mu gisagara ca Bujumbura. Uwo hirahira ngo ategura ibicange biriya biza bibuza kwinginga ija mu ngiro, nagira ndamenyeshe yuko bajya nyina bibwira n'abagaruka bakabitubwira tukabimenya. Abiyumvira rero yuko botera akaguma bazogatere bakazi
Ibi nivyo abari basanzwe bakoresha ibi vyuma muri iki gisagara ca Bujumbura baherako bavuga ko gushika ubu badafise ayo bacira nayo bamira kuri iki kibazo kuko uyu mwuga bari basanzwe bakora ari wo warubabeshejeho n'imiryango yabo. Ko nk'umwe namujana mu Nyakabiga, ubundi nkamujana mu Buyenzi, ubundi nkamujana za Kigobe, abanyeshure bane bose. Ratio afise umugore mfise abana muhira nkuba abana ndabigisha ndayakuye muri mwuga wiwanje. Nk'ubu ndimo ndaraba simbona ingene bagiye kuzosura kuja kwishuri. Yaba ni forome ntahane ndayipagasa bari muri uyu mwuga nyene ndimo ndakora. Mwaka kazi kiwanje nyene katagisivero. Rero ndabona nk'ubu n'ubusuma bugiye kwaduka nyene na ruguru naho tugiye kuduga kuko nta kazi tugiye gukora. Je nkaje mu boss ambwiye yuko umunsi nyene nzora ndayimushikirije. Umva ningingi kaze cyane. Kwiyunguruza na moto, ikinga canke tukutuku byari bimaze kumenyerwa cane n'abakorera muri iki gisagara ca Bujumbura, barimwe baja kwisumamwo n'abatwara abana babo ku mashure. Aba nabo bakaba babwiye Ijwi ry'Amerika ko ubukene bugiye kwiyongera kuko nta mikoro yabo yarasanzwe ari make. Iyo moto ntajewe yafasha kuja ku kazi ko mu gatondo nayifata kubera amabisi, kuja mu mabisi tucerwa, kurindira ko amabisi yuzura cerwa, kandi nk'umukoresha nashaka kwemera ayo masaha arenga ko ngo nuko ivyo kwiyunguruza byagoranye. Nahora nkoresha agatukutuku mu gutwara umwana ku ishuri. Rero bwari uburyo bubangutse cyane, mwafatana muri nk'abavyeyi nka batatu nka bane kuko tukutuku yari zimbutse, ugasanga ubuzima buroroshe. Nimba tukutuku nayikwiriha nk'ibihumbi 4, ugasanga ivyo bihumbi 4 tubigabuye turi nk'abavyeyi 2 canke 3, ugasanga ubuzima buroroshe. Ubu rero ntibigiye koroha na gatoya. Kuri iyi ngingo ije kutubohera amaboko mu mugongo. Mu misi heze imbere yuko umushikiranganje Ndirakobuca ateye ubwoba abogerageza gukora imyiyerekano yamirira kure iyo ngingo yo guhagarika ivyo vyuma, Perezida Evariste Ndayishimiye yaraherutse kuvuga ko atacobuza abantu boja mwibarabara mu gihe babuze aho bashikiririza ibibabakiye. Nta muntu n'umwe je ndabona yimirirwa kuvuga, baravuga ibitagenda neza mu gihugu tukabitorera umuti hamwe kuko ubu turi mu gihe cyuko twese dushira hamwe ivyiyumviro tukavuga hanyuma tugatorera imiti hamwe kuko nta kibazo cyo mwene gihugu cyari ikibazo cy'uburongozi gihari, byose n'ibibazo by'abarundi dutegerezwa gutorera umuti. Kutavuga rumwe kw'abategetsi bari mu ndongozi z'u Burundi nivyo bitera ikibazo abanyagihugu barangurira ibikorwa byabo muri iki gisagara ca Bujumbura n'abahatungiye imiryango yabo, bagasaba leta y'u Burundi gushira hamwe babe bashobora gutunganiriza abarundi bose. Nosaba leta yuko iyo ngingo bobanda baraba ubukene turimwo bakarana n'ukuntu buzizoca